amahoro bavukanyi bene wacu n'abashiki bacu ndabaramukije cyane gende wa musaza mukuru Joseph nashaka twe turigira hamwe ukuri kwanyegejwe uyu munsi nuko kukurikira twarigishijwe ko twobika ubutunzi bwacu mu ijuru kandi ko tuzoba mu nzu zo mu ijuru zigererenzwe n'umucunguzi n'umukiza. Hanyuma ngo tubike ubutunzi bwacu mu ijuru aho inyenzi n'ingese zitaburira. Ikibazo gica kiza ni kubera iki pastor usanga afise imodoka n'inzu nziza igererenze kabisa wirabiramwo nk'ikiyo, mugabo twebwe tukemezwa ibitangaza ko tuzoba mu nzu zo mu ijuru. Ni kuke pasteur atokwemera kwa muri runega mu y'uvyatsi mwitameze neza kuko agomba guharanira ijuru no kuzoba mu nzu nziza mu ijuru, mugabo agaharana yirukanga kubaka inzu nziza n'imodoka mbere no kuziganya amahera muri banki, mu gihe yatwigishije ko tuzibera mu nzu zigererenzwe mu ijuru kandi twobitse ubutunzi bwacu mu ijuru aho inyenzi n'ingese n'ibisuma bidashika ngo vyimbe. Aho niho hari kibazo. Umunyeshengero nawe yaburinze abamwe ariko ararira ati karabaye jinzi ko misenyukire ko bati ngwino tugusengera, bagaca bamusengera kugira ngo Imana ngo yugurure ngo amarembo ngo azaronka inzu yo kubamo. Uyo muntu akarindira umwaka imyaka ibiri iyo nzu ntayironke. Urumva ko bibabaje. Pasteur yakenera ikintu kanaka, reka tuvuge kuri pasteur atararonka imodoka n'inzu, iyo hageze ko abirondera bo byabaye tafu yabuze, agira propagande yo mu banyeshengero, akagenda agakoranya abarimu abadiyakoni n'abapasiteri bato arenge yari hejuru yabo ati ndabona mwogira inama mukavugana n'abari abadandaza n'abanyeshengero bose, abadandaza mukazobaha inama yabonyene mubereka ingene botanga kugira ngo pastori aronke imodoka canke murabona inzu atahamwo uko imeze, bagaca bajya kumugirishiriza inama bagacanga. Hagize umwe yidombora akavuga ati yo je nta mahera nzoronka ko ivyo bihumbi 50 mu nje ntavyo nzoronka. Babandi barongoye inama cyambwira bati humura tuzosenga Imana ifise inzira igihumbi zirenga igihumbi nako zo gucishamwo ubushobozi uzoyaronka wegira ukwizera gusa. Uyo mupasitore ntiyagize ukwizera ngo azaronka inzu abamucanka iyo modoka akeneye mpaka yakoranije abantu ngo bagire umucango. Nta kibazo mwumva, abanyeshengero nta kibazo bumva, abakristo ba members nta kibazo bumva, we bakwiyezeza amasengesho n'ibitangaza, ariko bo hageze ko bakenera ikintu bicarike mwebwe umwe wese yemera umucango yo kwitanga. Kubera iki batokwicara nabo barondera imicango y'abantu bato bati urya muntu arakeneye amabati n'imiburi 27 tuzoyacange tuyashire ku nziwe, bakiyumvira bati batanu tubacangire muri uyu mwaka n'imiburi, abandi bazogira icizere. Mugabo pasteri na mwarimu n'umurevera abo baracangirwa ntibizera amasengesho, ariko muho babizeza amasengesho. Nubukoroni nk'ubundi, nubukoroni twakuriyemwo nk'ubundi. Abanyeshengero rero mube maso, mwikangure, mwumve, mutafakari ayo majambo bizeza inzu zo mu ijuru. Ubikubwira ntiyizere ivyo byo mu ijuru, akizera gukora ivyo hasi. Mube maso, mwikangure. Uku n'ukuri kwanyegejwe kandi kunyegeje ubwenge bwawe. Ni wicara hasi ukiyumvira uzomenya ukuri kandi ukuri kuzogukura kuzoguha kwidegemvya. Stay tuned. Ndabandanya.